Okay, kugira duheze ano matati reka kumbure turondere Patrice Ntafatiro umwe mu bahinga mu by'ikirundi tumvice bivuga ko twarabonye Twitter yiwe reka twumve ico abivugako. Allo mahoro uranyumva? Ego ndabaramukije mutama. Amahoro hanyuma jewe umvugisha uvuga uti ndakuramukije ndi umuntu umwe kubera umuntu yivuga mu bwinshi abarimo amashinga n'ibihembe nanje ntabaganza bari muri jewe umvuga mu rudende. Kuko n'umwami bamuramutsa bamubwira bati urazirikanye ga mwami w'Uburundi ibigira bababwira ngo urazirikanye ngo murazirikanye ga bami b'Uburundi. Urumva uti rero hajya mu bisanzwe mu kirundi uramukije umuntu ati ndabaramukije ubuvuze nabi kuko dore tumenyere ko ari cyubahiro like ibintu birahinduka no kuvuga umwami bamuramutsa ati ndagize bwakeye ndikebanuye hariho umuntu ariko arakuramutsa ariko arakuvugisha wumva ko afise icubahiro akubashe n'undi muntu akuvugisha ukumva ko atakubashe umaja mu make n'abaciriyemwo ntaguciriyemwo shaka kumenya umuntu kugira umuntu byitwe yuko wamuramukije mu cubahiro uba wamuramukije gute uba ukoresha imvugo iyi ugira ngo umubwira ngo ndagize bwakeye umuvanye naho uvuga uti ndikebanuye. Okay sawa urakoze cyane. Okay mutama kumbure kubabazi twese twakuze tubumva kumbure rero abantu bariko barabumviriza kuno mwanya reka dufashanye ubibutse canke ubabwire neza Patrice Ntafatiro ninde? Je Patrice Ntafatiro ndi umurundi ndi namuka mu muryango w'abamana canke abasongore uwo muryango wamuka mu giheta gihe tumwami n'abagabo ku mutumba Muremera mu giheta Gitega mu Burundi no namuka jewe ndangwa no kuba umutimbo je umutimbo kuvuga umuntu w'umuvuzi w'ingoma umutimbo kama ko je mfise imyaka 53 maze imyaka 50 mvuza ingoma navugirije ingoma mu kigabiro kama cyo mu gishora. Nanonosoye igifaransa aho Bujumbura ndagihereza ino muri Canada mfise urupapuro rw'umutsindo rwitwa maîtrise mu Kirundi ndagwita itsinda rya kabiri ya kaminuza. Nivyo jewe nize amayagwa nize ivyese by'impunzi nivyo niko nakubwira hanyuma jewe ndubatse mfise umugore umwe n'abana 4 abahungu 2 n'abakobwa 2. Okay yego hanyuma nkabamba muri Canada kuva 2001. Patrice Ntafatiro ariko turumviza kuno mwanya kumbura bashobora kwibaza ati ego sawa turumva hari ijambo heje kuvuga ati mwizi igifaransa ariko twatwumva neza yuko umenga mu Kirundi murakazi cyane urazi Kirundi ku rugero rudasanzwe imvugo z'ikirundi wanashima habaye n'amatati mu bintu by'ikirundi uraronderwa sana kugira barabe yuko bafasha jeje ndiko ndavugana nawe ndiko ntinya ko nosanga ndiko mvuga ibitari byo mu kubahiriza ikirundi kiwacu ubu buhinga bwo kunonosora ikirundi no kugicagagura neza wabukuye ko twumva ko wize igifaransa ga Patrice. Aho hari ikintu nagomba ndakumenyeshe ko turayaguku sinza aho gukosora ngo ndakubwire ngo iri nikosa kuko ntituri mu ishuri siko ndakwigisha imbimburo kiretse gusa nk'ikintu kigoye gose numva kitorengana nico ntorengana mugaba handi hoho wewe bandanye uvuga nkuko uvuga nanje mbaranye mvuga nkuko mvuga hanyuma dushire hamwe. Okay jewe Kirundi nakwiye ko ndi umurundi mfise imyaka 53 navutse itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu 37 mfise imyaka 53 jewe umuvyeyi wanje yapfuye hakiri kare dawe hanyuma rero jewe ncankura ndi umuhungu
bose bo kumuremera wa aho nakuriye umuntu wese nabona akuze naramusaba impanuro nkamubaza ibintu je rero nabuze dawe ntandonka ba dawe arico gituma ibintu mvuga byinshi biba ari byo nakuye kuri abo bakurambere twavugana umwe akambwira ibi nkabyumva uwundi akambwira ibi nkabyumva uwundi akambwira ibi nkabyumva uwundi akambwira ibi mu majambo makeyi no kubwira ko ubumenyi bw'ikirundi mfise ari ubw'abantu benshi nagiye ndacako jewe no kwiyita nk'uko umengo noba ndi nk'aka biblioteke no kuvuga ahantu hari ihuriro ry'ubumenyi butari buke nagenda kura ku bantu benshi kuko naguma nkeneye kubona dawe hanyuma umuntu wese w'umugabo n'umuntu wese ansumba nkabwiza kumubaza iby'ikirundi ikindi cya kabiri nuko je mu mashuri yose nize aha ndakubwiye amashuri yose nize ukuye mu mwaka wa mbere jewe nta muntu n'umwe yigeze anyigisha ikirundi ngo akinkundishe jewe naguma mbona ko ndiko niga ikirundi n'ururimi rw'abanyamahanga abigisha bose bangishije wamenga abana bacangero wamenga ni gihano je rero muri kubona ko ndiko nigishwa n'abantu mengo ni gihano haca nshaka kumenya ibindi batamba n'ivyo batambariye n'ibihe ni kubera iki imigisha yavuze ibi atavuze ibi jewe bavuga ko sogokuru yavuze ibi muga mwigisha yavuze ibi kubera iki yavuze jewe ntitanguranwa data wacu wo ku mutumba y'uwacu yambwiye ibi muga mwigisha avuze ibi none uwufise ukuri ninde abanda yenda birondera ngenda kubironda kwako ndivuga ko ndumuronzi gushika nkamenya ukuri nuko rero je mvuga ibintu abantu bagatangara nuko mba narabigiriye uburonzi nkabona ko hari ibintu tutize no kubwira ko nk'ubu ntangura kugira ibintu byinshi jewe nabitewe nuko kuma mfise ishaka ryo kumenya amabigisha nabo kamenga n'abacangero abigisha b'ikirundi kamenga ni gihano. Okay, sawa. Murakoze cyane hama mwandika amajambo akomeye cyane nabonye tutayanyu mwanditse amajambo akomeye cyane ati Satbi ntiyabeshe mu ndirimbo yiwe izina aho barakanguka ati nene ntafatira arabishigikiye gute dushaka udufashe udusigurire umengo Twitter sindakize mu kirundi iyo Twitter umengo mwanditse muvuga hari abantu banditse bavuga ngo Satbi yarabeshe ngo yavuze ko ntuzeye mwezi kitabo atagwaniye imbibe z'u Burundi niko bivuga canke niko ko bivuga yego mwezi gisabo yagwaniye imbibe z'igihugu ba maconco baramugwanya ibintu nk'ivyo. Okay, ingoma ndakugira ikintu kimwe mu bami bakuru hariho benshi hariho ntare rushatsi cambara ntama hariho ntare rugamba hariho mwezi gisabo reka mfata abo batatu gusa mu wa mbere ntawe mvuga umwami yitwa ntare rugamba n'umuntu yagwanye uburundi arabugira bunini kuri ntare rugamba uburundi bwangana na Korea ya ruguru uburundi ari uburundi kububona buri ukaca wongerako ubuha nabwo burasomba uburundi ni intara ya Kigoma nka yose muri Tanzania ni intara ya Kigoma nka yose ukuye ko utuyiraya nka tubiri iraya no kuvuga nk'utuntu nk'amakomine nk'abiri. Okay. Iyindi intara ya Kigoma yose ukuyizi urazogenda wewe urondere kuri kungurukana bumenyi canke ku gisenge bumenyi jewe internet ndayita igisenge bumenyi ugende ku gisenge bumenyi urabe intara ya Kigoma tusanga ari intara ari igihugu gisumba Burundi aho ari mu Burundi. Aha kabiri hariho intara ya Kagera yari Burundi mbere hariho nabavuga yuko Uburundi bwashika imwanza muri Tanzania hariho nababivuga abo sindabishobora kubishigikira neza kubera sindaronka ibitabo bikwiye bibivuga Uburundi baravuga ko bushika imwanza muri Tanzania. Intara y'Ubugesera mu Rwanda hajya hose hari mu Burundi ukaca wongera ko aha muri Kongo bariko baragwanira intara ya Kivu y'epfo intara ya Kivu no kuvuga abashi mu bushi mu bembe bajya hose hari mu Burundi hariho mbere n'abantu bavuga ikirundi bahajya hirya bakiri kandi mazina hariho nabo duhora tuvugana bati amarundi twaci twiyita kandi mazina mugabo ahandi ho tara hagera hiye. Okay. Kuvuga rero Uburundi nta kintu novuga ngo
Uburundi bwari bunini ya gose bwari bunini ni uwabugize bunini no muntu yitwa Ntare Rugamba hanyuma buke rero uwo Ntare Rugamba niwe yavyaye Mwezi Gisabo aho Mwezi Gisabo rero umengo rero mwe abo bantu bavuze ngo Satubi yarabeshe umengo Mwezi Gisabo ntaco yakoze kumara kuri ikintu Mwezi Gisabo yakoze Mwezi Gisabo n'umwami yagize ibyago by'uko abadagi bamusanze batwara jewe nanditse kuri Twitter nanditse mvuga nti umwami Mwezi Gisabo ntiyigeze atera abadagi bari muri Tanzania umwami Mwezi Gisabo ntiyigeze atera abadagi bageze mu Rwanda ko hafatwa u Rwanda imbere yuko hafatwa u Burundi okay aho Mwezi Gisabo ntiyigeze atera muri Kongo abadagi bamaze kugira abadagi bari muri Kongo muri Kongo nta nabagiye ntiyagiye okay Mwezi Gisabo yagwanye n'abadagi okay bashitse ku mbibe z'Uburundi aho rero kandi mu ngwano zose z'Uburundi mu ngwano zose Uburundi bwagwanye kuva kuri Ntare Rushatsi Bantama gushika uno munsi ingwano yamaze abarundi ni ingwano y'imyaka 7 yaranzwe n'inkoho zibiri inkoho yitwa Mauser n'inkoho yitwa Drescher naragize ibiganiro bibiri bibivuga abadagi baraje mu Burundi umwami Mwezi Gisabo arabivuna abivunye none ga mugenzi wanje turiko turaganira okay numva ko yari karagwana imbire okay numva ko yari karagwana imbire wewe umuntu agusanze mu nzi wawe ukamubwira uti ngo injira abamaze kwinjirana iyo Mwezi Gisabo atagwana Uburundi ntibabwitwa Uburundi uko buri kandi uribuka ko abadagi ntibigeze batsinda Uburundi okay burya ikintu abazungu bankira Uburundi kandi ubwo rwanko ntiruzopfa ruheze abarundi tubimenye neza ico abadagi n'abazungu bankira Uburundi ni igihugu conyene uzosanga ku isi cyananiye abazungu baranze kugitwara gushikaho bakoresha abapatiri b'abahemu bagahinda umwami no kuvuga ingwano yaranze bafise inkoho yitwa Drescher irasa amasase yayo arasa ku metero 400 umuntu ahagaze ku metero 350 uramurasa ukamwica inkoho abadagi bari bafise iyo nkoho yarananiwe gushika barazana inkoho yitwa Mauser irasa ku metero 800 mugabo niyo nkoho iyo Mauser abadagi bazanye itera ku metero 800 irasa ku metero 800 abazungu barahonye okay no kuvuga ko rero uwo Mwezi Gisabo yaragwaniye Uburundi gushika naho Uburundi bwahavuye bungana kubera bagiye baranotora ku gatoyi bagatwara ntuzeye ubuha bagatwara Kagera bagatwara ntuzeye Bugesera bagatwara ubushi tuca rusigara tungana gutyo yaragwaniye imbibe mwabagabo ababivuga ntibigeze biruka akahise yaragwaniye imbibe Mwezi Gisabo haba kubera kudakunda Satubi nta nundi abona ngenda mubona aririmba nyene ivyiwe nyene nta nundi abona ntitwanavuga n'umunsi n'umwe ngenda Burundi numvise umuntu arenganijwe ndamurinda gerageza kumurenganura kuko nigeze kurenganura nyacubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi ndetse nkuru nziza hari bamurenganije ngo yarabeshe aho yavuga ko ikivugo c'Uburundi kandi ari Imana umwami Uburundi yabeshe je nagize ikiganiro 35 ko atabeshe nderekana ko ivyo yavuze byari byo je nashaka kurenganura umuntu anansumba arenganura n'umuntu mengo turangana n'ubumengo karuta okay biboneka rero neza none ga Mutama wibaza kubera iki abantu bavyitiranya kubera iki abantu baci babisimbira ko bavuga ati Satubi yaribeshe wibaza ko imvo ni yahe wibaza ko ingorane ubigiraje kubiraba wibaza ko abantu babifasha uko kubera iki
Satubi jewe Satubi ndifuza ko tuvugana nawe ndifuza ko tuvugana ngo ndamumenye je nta n'ubwonzi mugabo jewe uburonzi naciye ngira kuri Satubi sinzi wambwiye ko ari umwana yakuze ari umwana wo mwibarabara kandi unyina we nyine aravuga ati ndiko ndubaka izina ry'iwanje ndiko ndagerageza kwikuronka izina ry'iwanje maze ndonka izina hanyuma nzoronke n'izina ndaga abarundi ndaga abana biwe nk'uko uburundi bufise izina kubera hari abantu babugwaniye iyo uburundi butagwanirwa nta muntu umwe muba bumeze nk'ibindi bihugu byose ata abazungu batirukako hari ibihugu abazungu batirukako kandi abizi mugabo batwirukako abarundi abazungu batwirukako kubera batuzi dufise izina uvuze ngo umurundi mu mahanga n'ubu aha muri Canada mba uvuze ngo umurundi barakwiyeza rero umurundi umuzungu bamenye ico icarico aho rero nkakubwira nti Satubi ku bintu maze kumenya byiwe bisanzwe kumbure nzokubwira usubire ndondere tugire ikindi kiganiro numvise ko ari umwana yakuriye no kuvuga atagize amahirwe kumbure kugira abavyeyi hama gakurira mu barabara ugasanga rero hari abantu batamukunda kandi babona Satubi ateye kure aririmba nyene ibyo ashobora ugasanga rero abantu bati ujya muntu ntiyize ujya muntu nta bwenge agira je ngo ndaguha akarorero je ntafatira Patrice ndiko ndavugira ibiti itariki 9 z'ukwezi kwa mbere 2019 nari muri kaminuza y'u Burundi abigisha banyigishije muri kaminuza mvuga n'ivyo badashobora barambwiye ko je ntiyize barambwiye ngo wowe guti ntara amashuri ugira wavyumvise je amashuri mfise y'ikirundi ni 13 je mu mashuri mfise ni umwaka wa 13 wo mu rusengo rwa Mpungwe baca barambwira ngo ntigwize Juwa mwigisha naramwihweje ndibaze cyo namubwira nsanga ndamubwiye ikiri ku mutima no bandamubwiye nabi mugana goma ndamubwire ndi ngo ndabikubwiye ndagoma ndamubwire ndi wowe ko wize ukaminuza ukaba docteur ukagira n'itsinda ry'inyuma y'amatsinda no kuvuga diplôme postdoctoral none ko ivyo bintu bifise je nkaba mfise umwaka wa 13 nkavuga w'ivyo udashobora kuvuga none kubisanzwe warakwiye diplôme inde ni wewe canke ni jewe ivyo nari kumubwira mukaba nari kubona mubwiye nabi naramubwiye nti zivyo mvuga ntaco mbona ko atabwenge burimwo urareka kuvyumviriza kandi je sinzo gutera kazi ngo kwigisha muri kaminuza aho wigisha uzoguma higisha kubera jewe ntitungana wewe uransumba wariyiza amashuri sawa Satubi rero nawe ndamugarutseko Satubi ndamugarutseko ko bashaka kuba muraba bati ntabengagira kumbure ntiyize cyane nta bintu byinshi azi none yarihenze Satubi ajya niyihenze ashaka kuba yarihenze ku bindi mugabo kuri mwezi gisabo ndamushigikije ijana kwijana kandi nzomurondera tuyage menye byinshi kuri we biranaboneka birerekana yuko indirimbo z'abarundi ahubwo tutacumva gusiga midundo ahubwo tumviriza n'amajambo barimwo n'ikintu gikomeye cyane urumva ko abantu bose baci bahagarara barihweza neza araba n'abantu baci bamenya kahise y'igihugu kubera kandi mwana wa mama ngo nkubwire ikintu jewe mvuze ikintu nkihenda ntibinda gutera induru ngo bije kuri Twitter ngo bije he nko kumenga umuziki w'u Burundi wamenje n'umuntu witwa Satubi yavuze ibyo yihenze n'akantu gasanzwe gose no kuvuga ko bakire bakorokera ku Twitter bagakorokera ku Facebook bagakorokera kuri WhatsApp batangura kuvuga ivyo bavuga nuko bamubona ko afise kazoza igiti giterwa amabuye ni camye wa mugabo urakoze cyane Mutama reka tubashimire cyane ku mwanya muduhaye ndabona twabatwaye umwanya utari muto ariko naho nyene twabungukiye ko bitari bike reka n'ukuri tubashimire cyane urakarambura akabwira gahara ku ngoma yego ndagushimiye nawe reka ndaguhezagira nkuko mawe yamhezagira mawe yarahwereye yego we twariko turayaga urakarenga abansi barenguke hanyuma urenguke abansi barengane bishitse abansi mu karengukira icyarimwe bobo barenguke barengukira ukurengwa murakoze cyane ibihe byiza raho muri Canada urakaramba urakaramba urakagwisha uyu rero yari Patrice Ntafatiro niwe turayaga mwumvise ikiyago ciwe ni kinini cyane abana bakukuruke wanashima
dukeneye cyane muri histoire mu nkuru zakahiseje cyane kuko barabizi cyane. Murakoze cyane rero. Ini Isaac TV, ntibagirira subscribe, like na share. Amakinga rero bari bafise amakenga ku bya Satbina, ijambo ryari maze iminsi ritere amatati benshi mu bantu, ndibaza amatati yaheze.